abakurikira live kuri Facebook n'abakurikira no video kumbura muzoyikurikira mu bundi buryo nko kuri YouTube. Ndashima Imana cyane dutse gukanira dusanga ijambo ry'Imana nkuko twabitanguye mu nyigisho ya mbere twize. Tuba turiga kuvyerekeye ikibazo abantu benshi akunda kwibaza kivuga kuvyerekeye ngo Yesu nyaje gukuraho ivyagezwe ntiyaje kubikuraho yaje kubishitsa. Inyigisho ya mbere twarize mu nyigisho ya mbere kandi ndashima Imana cyane kuko yatanguye kwama ivyama. Nabonye inkaye nyinshi z'abantu batandukanye, abantu bantefonye, bandi banyandikiye, abandi bambwiye ati nukuri iyi nyigisho yadufashije cyane ko yatwuguriye amaso ku bintu byinshi, yaje kwishura ibibazo twari dusanzwe dufise. Rero ndashima Imana cyane kuko nje gutuma inyigisho zihari kugira ngo abantu mufashwe, abantu mubakwe. Nkuko navuze jewe ndi muri parti nini Imana yangabiye ingabe yo kwigisha, ni Imana yampaye ku bwanyu ku bwawewe. Rero nimba tuko turiga no kugira ngo tugendere mu kuri kuduvaho gutuma tubaho neza tabwoba unezerewe. Ijambo ry'Imana narimenye kuko gusenga ibintu tumva binyene ni nko gutumwanya. Ifo ko umuntu asenga Imana azi ijambo ryayo rivuga kuko iyi ni ijambo bibira ijambo ritwigisha Imana yakoze muri Kristo Yesu. Rero inyigisho tuko turiga ivuga ngo mbega gushitsa ivyagezwe bisigura iki? Accompli ou to fulfill mu Congereza. Rero tukije mu gice cya kabiri no munsi ni igice gishaka kuba gatonye umengo ni kirega ariko nagerageza ndakivuge mu buryo bugufinya. Twasonye murongo wa 17 n'uwa 18 muri Matthieu chapitre 5 gice 5 muri Matayo twarahasomye. Hanyuma turabona yuko Yesu ataje gushitsa ibyagezwe nk'uko umengo aje gutuma tubibananye tubibamwo nko misizano rya kera, ahubwo yaje gushitsa cyo byari bibuze ku bantu kumbe muko murakurikira mutumvije iyo nyigisho canke namwe bamufise ikibazo kugira ngo mugire na ide gatonye ibyo twavuganye ko twabonye yuko Yesu nyaje gushitsa ibyagezwe cyangwa amategeko canke la loi nkuko musi duteza kubananya tubibamwo misizano rya kera. Mwene data ukurankurikira ukwiye gutahura ubwa mbere yuko amategeko, amabwirizwa, les commandements, la loi byahawe igihugu ca Israel mu gitabo canje kitwa Gentiles and the Law of Moses canke les étrangers la loi de Moïse. Mugushaka gusanga kuri amazon.com ndabivugamo cyane amategeko Imana yahaye igihugu kindi cyo kwistari Israel. Rero Kristo yaje kubishitsa, yaje gushitsa byari bibuze ikintu byari bibuze bwa mbere kwari kugororoka, la justice cyangwa gukiranuka. Nta muntu ashaka kwitwa umugororotsi misizano rya kera munsi y'amategeko, ntivyakunda. Kandi cyakabi nta muntu ashaka kwitwa umwana w'Imana, ntibyanashoboka. Nta muntu ashaka gukizwa kwakira agakiza, bose baguma bumva abanyabyaha, ntivyakunda. Yesu rero aza gushitsa byari bibuze, no tumenye byose by'imisizano rya kera, amategeko yose yari gitutu ca Kristo. Kristo amaze gushika rero yashikanye icyo byari bibuze, aca biduhera ubuntu jewe na wewe abitugabira. Ubuntu bisiga kukugabira, yakugabiye atari ko rumeze neza, atari ko yakurikije amategeko, ariko kubera gukunza guhita nkuko abishatse. Mwene data waruzi ko ata muntu ashaka kurikiza amategeko yose ngo yashobore, nta numwe. Nawe kurankurikira no munsi nimushaka kuba amategeko ko abantu musaba mitima kwa kumbura kutamenya ijambo ry'Imana no kudatahura no gutemera kwigishwa. Hari abantu atari enseignables bakumanaza umutima. Ese tuye yuko byigisho nk'umuntu usanga baza bwa ugiye bamubwira iki, ugasanga abantu bari mu bwo buzima gutemera kwigishwa avuga ati jewe byo nigishijwe kuva kera nivyo nzogumamo sinzorekura. Ariko ugasanga ntasuzuma ijambo ry'Imana cyo rivuga. Ijambo ry'Imana no rikubwira iki kuvyeke kuba amategeko. No munsi nibaza ko warenze amategeko menshi cyane, menshi cyane, warenze menshi. None watakaje agakiza, ntukira umwana w'Imana, nturi umugororotsi. Urumva usaza ko munsi y'amategeko bibitubwira ngo ushaka ko munsi y'amategeko nube munsi y'amategeko yose. Nabyo ntibishobora gukundira kuko utabeshe ushobora gusanga wiyumvire nabi, usanga wavuze nabi, ugasanga abantu muri mu buzima bw'amakipability n'amakondonation. Sivyo Yesu aguhamagarira. Yesu aguhamagara kumenya yuko yaguhaye ubugororotsi ku buntu. Niyo twize mu nyigisho heruka rero ntiyatuzije dusubiza mu mategeko kuko amategeko nta rumwe yashaka kuyakurikiza. Yesu yari yagendeyemo yose arayashitsa. Uyu munsi kinini nashaka tuzakuvuga kutavugana ngana Yesu yacikije amategeko mu byerekeye mu rukundo. Urukundo Kristo nigwo rwatumye shikana amategeko. Naza kubivuga ariko reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo 5:19 umurongo wa 20. Haravuga ngo dore ko 19 nyene Matthieu 5:19 et verset 20 haravuga ngo nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma y'ayandi akigisha abantu ngo bagire batyo cyangwa uko mu bwami bwo mwijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Ikintu cyamesha tuvuga ko ngaha nuko nukubanza kwibaza mbega Yesu abantu ariko arabwira bari bande?
abantu mwize bya Bibiliya canke mutahura etude biblique murabitahura ikintu cyitwa context urukurikirane rw'ivyumviro ngaha yari kwabwira abandi yari hehe hari ryari iyo nibazo umuntu akwiye kwibaza ko ari ijambo ry'Imana hari ryari ubwa mbere hari mu gisezerano rya kera ko Yesu yari umuvuga butumwa mu misezerano rya kera hari abantu bibwira yuko isezerano rya kera rihera Yesu Kristo avutse oya isezerano rya kera rihera Yesu Kristo avutse isezerano rya kera rihera Yesu ariko aravuga ubutumwa bwiza isezerano rya kera rihera Yesu abambwe isezerano rya kera rihera Yesu apfuye akazuka mwe mu Imana agatangwa igihe mwe mu Yesu atari bwamutange abantu bari bakiri mu isezerano rya kera ba Petero ba Yohani bajya bose barabigishwa mu isezerano rya kera bagiye kwinjira mu isezerano rishasha Yesu atanze mwe mu Imana amaze kuzuka mu bapfuye amaze gutanga isezerano ry'amaraso yo n'umubiri wiwe abantu rero bashaka kuvuga bati isezerano rya kera riharamo Matayo igice ca mbere umurongo wa mbere oyaye isezerano rya kera ntiriharamo Matayo igice ca mbere umurongo wa mbere même si abanditse Bibiliya abashize hamwe bashizeho umurongo uvuga ati isezerano rya kera n'isezerano rishasha kila gipapuro gisigura isezerano rishasha nigisigura ngo isezerano rishasha baritanguye ritangwana no gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo ibyo bitabuye rero usoma Bibiliya gaca mu mengo ibyo bavuzemo byose n'ivyo wawe ko datahura alliance ahitangura nahiherera rero Yesu Kristo yako aravuga yari musi isezerano rya kera musi y'amategeko ntiyako yadresa ku bantu bavutse ubwa kabiri jewe na wewe na ba Petero abigishwa biyo karabwiye ntihari bwavuka ubwa kabiri ayo kabwira abantu bataravuka ubwa kabiri abo nakiri musi y'amategeko kandi ca kabiri nigana nabyo nkuko ushaka gusambwa muri Matayo 15 umurongo wa mbere n'uwa kabiri ariko aranigana ikintu c'amatradition des anciens amabwirizwa amategeko y'abakuru b'idini bari barazanye amategeko menshi rero muri iyo periode hari amategeko menshi cyane ugasanga hari ivyo bigisha ko ari sawa ataza gukomeza nk'isabato bakayikomeza cyane agasanga ibintu byo gufasha impfuvyi byo kugira neza abanyamahanga barabirengako Yesu nje tubaca babwira ati mukurikire ati nukuzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe bisigura yuko hari ababwirizwa yoroshe amategeko yoroshe n'amategeko agoye ajya amategeko 10 agere 10 commandements ziragoye ko ni amategeko muhara twigisha dukwiye kwitwara no kubaho ariko hari ibindi bito asanga abategerezwa kubaha bateza kurikiza bategerezwa gukurikiza ko bitagoye bitaremereye atari kibazo kinini atakazo nyamukuru gishobora kuremera abantu nk'akarorero dufate nk'ubyeke kuraba inka ngena baziragira inka yasese umuntu ngena ishobora kwitwara nk'akarorero kubaka inzu ibintu bitandukanye barahe ibintu bateza gukurikiza gufasha abakene n'abagobo byase ngo ibintu bitonya mugabo bya ibintu abakuru b'idini bagiye bararengako rero atanga gucalenjinga abo bantu ababwira yuko bakurikiza amategeko mwamandi bakarengako araca abantu bavuga ati nukwigisha abandi kuyarengako kuko hari uko murashaka kurenga ku kintu agacabwira n'abandi kuyarengako reka ndakubwira mene data nabivuze mu nyigisho yejo hana kunda kuvuga bati ngo abantu bigisha iby'ubuntu bw'Imana by'ubwami bw'Imana ngo babwira abantu ngo niwe mu byaha ngo niwe ko mushaka ngo ibintu bitandukanye ugasanga ni ba antikristo je bamaze nk'ita antikristo ugasanga bakwita amazina n'abantu bigisha ubutumwa bwiza bw'ubuntu bakwita babita amazina mene data Paul barabimwise Paul baramwise ibintu baranamukubise wewe bahasi no kumwica inshuro nyinshi bamuhora ubwo butumwa bwiza yako aravuga ntibitangaje ko no munsi umuntu wose akavuga ibya Kristo ngende bimeze nkuko biri byigisha ko abantu bakunda idini n'imigenzo canje n'abarongozi baca bashavura rero abantu bigisha amategeko bakarabwira n'abandi kuyarengako baca bababwira ati ibi ntaco nkuko no munsi biri no munsi usanga tubwira abantu bimwe tukabikarako bagaka ibindi bitonye umengo ntaco ahubwo asanga twebwe tubigisha tunabafasha no kubikora tunabigisha kubikora turabagira imigambi ngera twobikora umuntu yamubwira ubuntu agaca gumuka kandi ubwo buntu nyene bwo mwigisha kwikunkumura ivyo byaha ubwo buntu rero buza gutwigisha kugororokera Imana aha batubwiye ngo uwo muntu ngo akigisha n'abantu ngo bagire batyo umugambi bwo mwijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi note bien aha ariko abwira abande intumwa ziwe abigishwa biwe abadisiples bene ariko Yesu ariko arabwira ariko arabereka no muri kazoza iyi verse irabandanya no muri kazoza igatwereka igikorwa Yesu yaje gukora ingene dukwiye kugendera mu byo kugororoka ni gute umuntu yokubwira ngo wubahe ibintu bimwe hamwe ibindi ntubikore mwene data tuza kuraba inyigisho mu kanya nitwashika imbere tuza kubona mu nyigisho ahavuga byeke bwami bw'ijuru bwami bw'ijuru bujamwo abavutse ubwa kabiri abize Yesu Kristo ucuvuga uti none wumva tuza kurikiza ivyageze uga tuje mu ijuru
ibyagezwe nta namwe bishobora guha umuntu agakiza niko Bibiliya yigisha. Umenga harimo paradox, ngo harimo contradiction ya verset 18 na 19 na 20. Umenga 20 tutaza kusigura mu buryo bwumvikana. Rero aba bantu nako babwira ati ni mugende mwigisha abantu ibyagezwe, ahubwo Yesu arafise amabwirizwa yiwe. Amabwirizwa Yesu ntarenza amabwirizwa abiri. Amabwirizwa nyamukuru na kumwizera hamwe n'urukundo. Nibirenze ibyo bibiri. Kuko urukundo rurimo ibyo bintu byose tuza kubamo. Nico gituma ugendera mu rukundo nkuza kubisoma ashitse ibyagezwe bisaba. Rero nta muntu ashaka kubwira ngo urenge kuri kimwe kuko bari kukubuza kugendera mu rukundo. Ari nama mystère kumbure ku bantu bamwe ariko umuntu ntibamubwira ngo azuja mu muriro notebya akakantu marege ko birenzeko ntibavuze ngo azuja mu muriro bavuze azokwitwa muto mugambi bw'ijuru. Bisuka ko mugambi bw'ijuru abantu bose ntibazobangana. Hari abantu batabyemera ariko je ndavye biri by'umbwire tirano ndayibona. Rero mwijoro ntibazobangana abemeye kwigisha ukuri kutavanze. Abantu bazabwira abantu kubaha Imana kuko muri make ngiye karababwira kubaha Imana ariko iteza kubabwira nk'abantu bari munsi ya Ancient Testament bataruma n'igikorwa zoza gukora. Nje tuma Yesu ugiye kuraba ngene yagiye arigisha intumwa ziwe yabigishije bukebuke systematically. Hari ibintu yababwira ati karaba no munsi ntibaragira kuvyumva agenda arababwira bukebuke. Ugiye kuraba nk'umunsi ababwira ati bantu bavuga ngo ndinde baje bavuga ngo amwe Eliya abandi ngo Jean Baptiste abandi ngo umuvugishwa. Hanyuma Yesu cyangwa no muvuga ngo ndinde. Petero cyarahindura ati uri Kristo w'Imana. Yesu avuga ati Petero abasamaso nyama biguhishuriye ni mwe mu Imana biguhishuriye. Nihe babwiye bagihura nabo kuko bagihura nabo abantu bumutse mu mitwe bakomantaye bari munsi y'amategeko amakomandoma yabamaze. Leta za kubajana bukebuke Deva kabere kumengo bari kwarenga ku bintu nko kubarisha kuja mu murima w'ingano bagatora bakarya kwisabato agakora ibintu bimwe mukamenga ravyoye amategeko kandi atari we atanayerenzeko kuko yabazisha ko arabako niwe yatanze amategeko. Yakababwira ati mwegane mwigisha abantu mubigishe kuvyitondera. Yarakiri munsi y'amategeko abo bana karababwira ariko kandi abategurira imbere. Ugiye tuza kuja muri Matayo bambe Yohana 13 turaraba rero mu mico tatangura kubabwira. Yesu abantu mukuna bango Yesu tubwiye ngo twitondere byagazwe vyiyo ngo makomanduma yiwe iyo yobindi nyigisho yundi munsi no vuga ko mu yikende gihe amategeko mbega Yesu na yahe yatuye dukurikiza ibyagezwe no. Rero aha yakabwira abantu hari munsi y'amategeko mugize amarecherche yanyu amayitire biblique mashaka kubibona ariko ameme takarabereka n'imbere ngene bakwiye kuzobaho bigisha ukuri badatinya kuvuga ukuri kandi kubwira abantu byo kugororokera Imana kuko mukirana akunda kuvuga bati abantu bigisha ubuntu nkabwira abantu kwa mu kugororoka. Kuri side imwe abantu bavuga ivyo harabise ukuri kuko ari abantu bavuga ubuntu bw'Imana bakaja kuri ko timwe ya identity ico Yesu yakoze ico bahindutse muri Kristo ugasanga turabagororotsi turabana Imana turabise ganje turabitangaza jewe ndategeka muragarukira mu ndategeka ndubugororotsi ndaganje mugara aba lifestyle yiwe nabayeho ukabona abaye ubuzima bubi buri kontere y'ubutumwa bwiza ariko ubutumwa bwiza butugisha ico Yesu yakoze nico turi muri we hanyuma ugatabona tugene ngene Yesu akwiye kudusaba ngena tubaho. Rero utahuye uwo mutima ucona yuko arabwira ati genda rero mwigisha ukuri kose ntimuhindukize ikintu na kimwe muvuga ukuri. Mugabo nk'abantu akiri munsi y'isezerano ya kera cyane muri context barimo abakuru b'idini bari barahindukije inyigisho zimwe bakazihindukiza bakazikomeza izindi bakazorosha. Murongo wa 20 rero cabandanya avuga ati ariko uyitondera akayigisha mu gifaransa bavuze ngo ahantu bari bavuze ngo uzorenga bavuze ijambo mu gifaransa avuga supprimer gukuraho muri makazofata bimwe akabishiramo ibindi akabikuraho. Urumva ugasanga hariho bimwe wemera ibintu utemera no musi ibintu dukora twebwe muco ngaza bavuga ngo you pick and choose. Umuntu arahitamo ibyo ashaka iyo adashaka bishira pembeni kigira 10 ukagishira ukagikomantaza nakabana ukabwiye ko bazovumwa batanagitanze hanyuma ukanagishimanga ukazana ibintu by'amavesa mwamwe wishigikiza hari kugaca usanga abantu mwishengura bareka bakagira corruption bakazana amafaranga y'ibiga 10 ya corruption ukamengo nibisanzwe ntamukomana nta ari umutegetsi hoho ntunamukoreko aba kicara imbere ukamita umushinga ntaye nakanya kubahokana nta namukosore usanga ibintu bimwe tureka ibintu tukabikomanaza nivyo n'abantu bari ko barakora. Acabana avuga ati ariko uyitondera akayigisha uyowe azokutwa mukuru mu bwami
bwo mwijuru uyitondera kayigisha azokwitwa mukuru mu bwami bwo mwijuru. Ikibazo ngyambaze ni kinyu no munsi, mbega twebwe tumisizano rishasha turahamagarirwa kwigisha amategeko ivyagezwe? Iki ni kibazo abantu bamwe bamwigisha kubacanganya. Ni ego canke ni oya? Ucuma sinone we wishuriki je mvuga nti ego. Abantu bamisizano rishasha turahamagarirwa kwigisha ivyagezwe. Mugabo ikindi kibazo cambaze no tuvyigisha muri he angle? Tuvyigisha gute? Tuvyigisha twabwiye ati mwaba Kristo mwe nimwe munsi y'amategeko? Oya no pas comme ça. Suko bigenda mwene data kurikira inyigisho. Mu kwigisha ivyagezwe no munsi kuko nadigisha mu nyigisho ya mbere ushaka kuzo kuyiraba, inyigisho itubwiye yuko mu kwigisha amategeko misano rishasha tuyigisha nk'igitutu kitwereka Kristo. Nje tumenduka nigisha kenshi ndaja mu isezerano rya kera. Mw'isezerano rya kera ndajayo cyane. Kubera iki? Kugira nkureyo Kristo ndamugaragaza imisezerano rishasha. Rero iyo umuntu adatahura isezerano rya kera ntashobora gutahura isezerano rishasha neza. Nibibaho impossible. Hari abantu bisoma isezerano rya kera gusa. Nuvuze Testament basome ntashobora gutahura Kristo. Hari abantu basoma isezerano rishasha gusa, isezerano rya kera ntibasoma canke ngo baryigishemo. Ntashobora gutahura Kristo neza naho nyene. Kuko byose biruzuzanya, biza gukompletana, ntibiza kweriminana, biza kubakana. Azise samishisa nije bango ndashitse rero ngo kuraho ngo ngende. Oya, nabivuze mu nyigisho heruka. Ahubwo azise samiza avuga ati ubu rero ko Kristo yashitse, jewe gwacanje kirahagaze, ico nkora nukuze ndababwiye ati Kristo yaraje, jewe najana kururya Kristo. Nico conye tugisha mu byagezwe. Nje tuma aca abandi avuga uyigisha kabere kuvyitondera. Mbego uvyitondera gute? Uvyitondera gute? Yesu ageze kumubaza umunsi umwe. Harigeze kuza umuhungu umwe y'umunyabwenge byanditswe nawe nyene munyisirayeli amubaza ati mwigisha nokora iki kugira ngo ndabwo ubugingo budashira? Ushaka kubisoma muri Luka 10:25-27 abati nokora iki kugira ndabwo ubugingo budashira? Yesu acaramwishura aramubwira turasoma ibyanditswe ati ego. Uwo muhungu acamubwira ati Yesu cyamaze none havuga gute mu byanditswe cyangwa byagezwe? Abati ngo ukunda Imana yose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wenyene. Ayo majambo umuhungu yarakuye hehe? Mu gitabo c'Abalewi 19:18 Levitique 19:18 niho yagiye gukora iyo murongo. Ahandi yawukuye mu Deuteronome chapitre 6:5 gusubira mu byagezwe 6:5 niho yakuye ayo majambo. Bisigura yuko uwo muhungu yarazi ibyagezwe cyamubwiye ati ego genda ukora ivyo wonye wishuye neza, genda ukora ivyo uzoronka ubugingo. Ariko Yesu nyene agaca hindukira akababwira ati mwamiza amaso yanyu mu byagezwe mwibaza bona muzokura ubugingo budashira mukahakuza kuri jewe. Yohane 5:9. So Yesu kuni yabigisha yarabadefiya rimwe na rimwe akabareka kugira ngo bibaze ko ibyagezwe bibaho ubuzima. Ariko Yesu ajabu ikintu gikomeye cyane. Bageze kubaza ikindi gihe ati tubwire mwigisha mbega itegeko risumba yandi mategeko niri? Bisuga ko amategeko arasumbana nkuko twabibonye, hariho makuru hariho na mato. Agati niri? Yesu acaramubwira ati ukunda Imana yose n'umutima wawe wose ukandi ukundira mugenzi wawe nkuko wikunda wenyene. Mugabo ikibazo kihari uno munsi niki? Hari umuntu gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwe bwose akakunda mugenzi wawe nkuko yikunda wenyene. Ni wirabe wowe nyene kurankurikira. Nimba uri umuntu wubatse, abantu twubatse turavuga amajambo nyene ngo nzogupfira ngo naragupfiriye. Murabayaza amajambo baravuga ngo naragupfiriye ngo nzogupfira. Ariko yateye ikibazo mu nzu, hari abantu bahunga bakiruka akakoramo bakiruka tumugore n'abana mu nzu kandi yavuze ngo azobapfira kubera ko umuntu arikunda cyane. Ariko Kristo Yesu, Kristo umwana w'Imana, niwe wenyene yakunze Imana n'umutima we wose n'inkomezi ziwe zose, kandi we yakunze mugenzi wiwe gusuma nuko yikunda kuko ubuzima bwe yarabuhevye. Yesu yarawasha Imana 100%, ntigeze ayicumura ko yavuze ati data ubugome bwawe naje kubukora, inshaye cyamuzinye yaragikoze gushika nahapfa ku musaraba. Ubugome bwiwe ntiyabushize hejuru, ntiyashatse yageze anagira ubwoba nk'umuntu aravuga ati igikombe kindengana. Mugabo ati mugabo data ubugome bwawe abari bwo buha. Urabona ngaho yaragaragaje umutima wo gukunda Imana umutima wose n'ubwenge bwe bwose n'umuzi ziwe zose. Ica kabiri akunda mugenzi we nkuko yikunda wenyine, anabirenza ko yemera no gupfa ku musaraba. Ivyo rero Yesu yamaze kubikora. Amaze kubikora itaduhamagara no munsi aduhamagara jewe nawe kugendera mu rukundo. Yesu mu gushiso ibyagezwe yashikije ibyagezwe mugendera mu rukundo. Ndashaka ko ndigisha ku murongo wa 19 ayavuze ngo uvyigisha akavyitondera. Umurongo Yesu aravuga ati
ibyagezwe ntiyabishikije byose. Yabishikije gute? Mugendera mu rukundo. Kubera iki? Ibyagezwe cyangwa amategeko recommandement zasaba zakomanda umuntu, zategeka umuntu yuko akunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwe bwose. Reka ndaguhibanga amane data kuriga ijambo ry'Imana kuko turiko turigira etude biblique. Turiko turiga ijambo mu buryo bwo guhugurana. Tubona neza yuko amategeko zari amategeko di commandement yari 10. Amategeko 10 ane ya mbere muri amategeko 10 kuva kujya mbere yakabye gatatu gushika kujya kane yavuga kuri relation y'umuntu n'Imana. Yari ubucuti bw'Imana cyane cyane ngere umuntu akwiye gusenga Imana, kuyubaha no kuyikunda. Amategeko ane ya mbere avuga gukunda Imana. Amategeko 6 yanda kurikira kuva kujya gatanu gushika kujya 10 avuga kuvyerekeye umuntu ngene akwiye gukunda mugenzi we. Ntusambane, ntubeshe, ntiwibe, ntiwipfurize ikibi mugenzi wawe, ntubeshe n'ibindi nk'ivyo mara yaza y'amategeko 10. Rero ane ya mbere avuga urukundo umuntu akwiye gukunda Imana, 6 yanda akavuga urukundo umuntu akwiye gukunda mugenzi wiwe. Ibyo byose nta muntu umegeza bikurikiza imisezerano rya kera, ariko umuntu umwe yitwa Kristo yaje mu gihe gikwiye kigeze, avyagwa n'umugore ari munsi y'amategeko kugira ngo acungure ari munsi y'amategeko. Araza arabikurikiza byose, arakunda Imana n'umutima we wose. Y'amategeko ane ya mbere abarashikije, yongera akunda umuntu gushikaho nawe yatanga ubuzima bwiwe, abirenza ko ntiyikunda heba ubuzima bwiwe. Abarashikije amategeko yandi 6 uko ari 10 yose Yesu abarashikije. Haleluya! Abarashikije amategeko 10. Amategeko yashikije gute? Yashikije mu kugendera mu rukundo. Biritubwira gute? Kuko urukundo Imana yakunze isi watumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. 17 kuko Imana itangitse umwana wayo gucira urubanza bari mu isi, ariko yamurungitse kugira ngo umwizera wese azinanishirizwe nawe. Haleluya! Yesu ndiye camuzanye. Urukundo Imana yakunze rwatumye itanga Kristo. Kristo nawe acakunda abantu, aremera akunda Imana n'umutima we wose, arakunda abantu n'umutima we wose, aremera n'ubuzima bwe arabuheba kugira ngo niwa mwizera Imana iguhe ingabire ya mpemu w'Imana. Haleluya! Aguhe mpemu w'Imana, mpemu w'Imana ashirwe mu mutima wawe. Mukundo, reka mbwire uwo murongo dusoma uyu murongo ntabona nateguwe, ariko numvise mpemu w'Imana mgenda kugusomera uko ndazi yuko tuko turiga kandi mu kwiga harimo kwiyumvira no gusoma ibyanditswe kugira ngo umuntu ahagare ku bwenge bw'umuntu. Romains 5 verset 5 abaruma 5:5 ku bantu muramusenga mvuga ngo Mana ngo mu rukundo, ngo Mana ngo nta rukundo mfise. Hari n'ama video nkora ndaba y'abantu usanga araba specialiste mu kugira ama video yo gukilpabiliza abantu, bavuga ngo abantu bavuga bango bagira ibi ngo bagira, ugasanga n'ivyo bintu kandi ama video nkayo mukayaraba muri abantu ibihumbi, kandi mukayaraba ya partage ibintu by'insaku je ndabizi insaku rimwe na rimwe bitavuga Kristo, bivuga umuntu cyane. Ivyo nivyo akora, ivyo yokora, ivyo dakwiye gukora, ariko ugasanga ni insaku zibereye ngaho. Reka dusome turaba abantu mwamusaba musaba Imana ngo bahe urukundo. Muzi ko mudakunda Imana n'inkomezi zayo n'ubwenge bwanyu n'ubwenge nibagize, kandi muzi ko mudakundana. Mwene data ahera amajambo akugurura amaso kugira ngo ugendere mu munezero. Haravuga ngo muri Romains 5 verset 5 haba ngo uko kwizigira ni gutetereza. Kwizigira ni esperance cyangwa hope, ni gutetereza. Uko kwizigira ni gutetereza kuko urukundo rw'Imana, umviriza, urukundo rw'Imana agape y'Imana wasuswe hose mu mitima yacu na mpemu yaratwawe. Haleluya! Urukundo rw'Imana rwagize iki? Rwabaye répandu, rwasuswe mutima hapana hamwe hose mu mitima yacu nande na mpemu yaratwawe. Oh my God! Numu munezero rero utagira uko bavugwa. Urukundo rw'Imana rwasuswe mu mutima wawe. Imana ikuravye rero wewe uri muri Kristo, ikubona ko kuyikunda n'umutima wawe wose, kandi ikubona ko ukunda na mugenzi wawe n'umutima wawe wose, malgré yuko utabibona nkuko urabyigisha. Urukundo ruri muri wewe gusa kubimenya ko Imana yabigwaye nk'ingabire. Igihe urukundo rw'Imana rwasukwa mu mutima wawe navyo wasabye, Imana yabiguhereye ubuntu. Rero ico gusaba kubigenderamwe kugira ngo ubabuze mwe kuyubaha, ushoboje n'uwo mpemu yera, ukunde mugenzi wawe, ushoboje n'uwo mpemu yera. Imana iguharura nk'umugororotsi kubera mpemu yera, pana ikindi kintu wakoze kubera uwo mpemu yari muri wewe. So Yesu Kristo icyo yakoze rero yarashikije ivyagezwe byose, ariko arabwira ngo uzovyigisha akavyitondera. Ariko Kristo Yesu amaze uko agenda arigisha inyigisho mu menge hava bana ndende, uko agenda arigisha Kristo niko agenda arahishura amabanga intumwa ziwe, agenda arahishura amabanga. Dusimbire muri Yohani 13, muri Evangile de Jean 13 sanuko arasongora bwasimvuge byinshi cyane, ushaka no kuruhisha abantu mvuze byinshi biremereye. Evangile de Jean chapitre 13
haravuga mu 33 na 35 haravuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yohana 13 murongo wa 33 eka dusoma murongo wa 34 haravuga ngo ndabaha icagezwe gisha umvireza hariho ibyagezwe bya kera agira abaye icagezwe gishaje nimukundane nk'uko nabakunze aba ariko namwe mukundana nimwagiriranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje urumva icagezwe Yesu avuga ngo atayishengero abintumwa ziwe ni ukukundana kuko ndico ngene gishitsa ibya no bana bazomenya ko turaba abigishwa ba Kristo rero acangura ati nimugende mubigisha ibyo nabageze byose Yesu yabageze iki Yesu yabageze byageze imisino rya kera itegeko yabahaye niri inye ni commandement y'urukundo gukundana hagati yabo bene data ibyo jambo rikomeye cyane kuritahura yuko ariko nikomeye dusimbire muri Yohana 15 nyene verset 9 Jean chapitre 15 verset 9 haba nkuko data yankunze niko nanje nabakunze urumva nkuko data yankunze ko nanje nabakunze nimugume mu rukundo rwanje abide in my love demeure dans mon amour umvikire Yesu akaravuga ko cyane urukundo nimugume mu rukundo rwanje para mu rukundo twacu rwa Kristo ubwo gwasuye mitima yacu niba dusaba kugenderamo nimwitondera ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje nkuko nanje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwewe mu mwandi ba version bwa ibyagezwe abacabwa ama enseignement yanje mwitondere inyigisho zanje Yesu yigishije urukundo muri majamake urukundo kwizera kwabara n'ibindi bitandukanye ibyo byose byagezwe ntibivyanga inyigisho kuba ndende rero Yesu yashikanye urukundo mu mitima yacu aruduha kwera yarugendeyemo yaradukunze uko data yamukunze adahamagara kwitondera amategeko yiwe mbega ibyagezwe bya Kristo nibihe n'urukundo kwizera nibyo Yesu dusaba kumwizera hamwe n'urukundo nibyo Imana isaba abana b'abantu nyabinyese amategeko karemereye ko mwe mu Imana nabidukorera muri twebwe si ibintu zo gukoresha ingufu ziwawe rero ubutigisha urukundo haleluya turagarutse ubutigisha urukundo kugendera mu rukundo hari abantu bumviriza ubutumwa mwe bumviriza ukumva ariko abwira abantu gwanko ngo abansi bawe ngo kumva umuntu yabavuga ubutumwa bw'abansi biwe guhorangana kugira gukura abansi imbere abandi bavanga uburozi bakurukiye ngo bakuroze ngo nzi wanje ndabarungikire kumva izo nyigisho none ukuri vraiment ugasanga inyigisho je umuntu acumviriza z'abantu kandi bazwi bemewe cyane bafise ama mega churches yegize binini ukumva gumabwira abantu ibintu bibi bakorewe nivyo bokorerwa n'abantu babagiriye nabi ahubwo tuvuga Yesu rero Imana damagarira kwigisha urukundo uko ibyagezwe byose kandarinda nsoma uyu murongo ibyagezwe byose amategeko yose ibyo Yesu abwiye abantu kwitondera ngo babyigisha kwitondera byugaraniye mu kintu citwa urukundo bene data muratigishije urukundo ntabaravuga ubutumwa bwiza urukundo rw'Imana urukundo rukunda abantu kundi Imana yadukunze muri Kristo nibyo bituma twitondera ibyo bintu byose Imana ishaka ko tubamo dusome abaroma 13:8 gushaka ku 10 Romains 13 verset 8-10 haravuga ngo ntakagire uwo mugirira umwenda canke ideni atari ugukundana kuko ukunda uwundi abashikije ibyagezwe imbereza celui qui aime son prochain accomplit la loi none ukunda uwundi abashikije ibyagezwe Yesu yavuze ati sinaje gukora ibyagezwe nje kugira iki naje kubishitsa bivuga yuko kora Yesu yakunze abandi yashikije ibyagezwe natwe iyo dugendeye mu rukundo cyo twashikiza ibyagezwe byagezwe byose 10 cyo turavuga byose biri mu rukundo mwene data byose kadusaba cyo vyumva kuko ibi ngo ntugasambane iyo munasambana nuko abayikunda ntuzuhende umuntu ngo uramukunda ngo nshuti mushaka umusambana oya hapi twarabibayemo ubu kurikunda nukwikunda bukondera kameremere yawe nezegwe mugaca mubeshana ngo joteme ndagukunda n'ibindi sibyo n'amafuti urukundo ntirurondera umuntu rusambanya ntukice ibyo sindakubisigura ntukibe haranavangwe gahige bikenerwa ko ngo wikoraho uziritse ngo impenerisha iziritse ibyo n'amafuti ntukifuze n'ikindi cagazwe cose
bipoperanirijwe muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mwibuke ko aribyo Yesu yigishije intumwa ziwe, cyagezo gishasha yavuze, nico tuteza kwitondera. Haleluya. Ufise urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nico gituma urukundo ari rwo rushitsa ibyagezwe. None Yesu yarakundanye. Yesu yashikije ibyagezwe biciye hehe? Mu rukundo. Nico gituma avuga ati ubyigisha akanabyitondera. Yesu yagiye abigisha systematic makumbure mwanya ni mutega nigisha inyigisho, ariko yagereza kwerekana yuko nitwigisha urukundo mu isezerano rishashane cyane. Bajye bari mu isezerano rya kera karababwira, bataza kuvyigisha uko bivugwa literalma, ariko mu isezerano rishasha Imana amagara kuvuga urukundo rw'Imana cyane, kuvuga Imana yadukunze muri Kristo. Ningene natwe duhamagara kugendera muri urwo rukundo. Nibwo byose yaduhaye, ni byagezwe byose yaduhaye. Nabyo ntibiremere ariko biritubwira muri 1 Jean 5 verset 10. Nukuva mu gatatu shika mu w'icumi batubwira ngo ibyagezo by'Imana ntibiremereye. Ntibiremere ntibivuna. Iby'Imana ntibiremere kwa Kristo muri twebwe niwe yabishikije. Iyo Yesu mufise rero guharonka nk'abishikije, agaca hamagara kugendera mu rukundo. Yashikije ibyagezo bishe mu rukundo, abyubaha byose yubaha Imana, akunda abantu, atwitangira natwe duhamagara kwa muri urwo rukundo. Iyo utawe urukundo rw'Imana hari ibintu bimwe mugenda birakuvako. Mukundwa w'Imana. Murongo wa 20 muri Matayo 5 niwe ndangirijeko. Sinarawuteba acavuga ngo ariko ni contraste byavuzwe hejuru. Ni nko guhinyuza ibyavuzwe. Ariko ndababwira yugugoroka kwanyu ni kutaruta kw'abanyabwenge b'ibyanditswe nuko abafarisayo mutazoruha mwinjira mu bwami bw'ijuru. Umvereza ugoroka kwanyu ni kutaruta kw'abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo ntimuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Akwageza kubereka yuko ubwami bw'ijuru butajanwa atumana tabujamwo ko ari ubugorosi bwo gukurikiza amategeko. Nje turi umurongo ugwaye cyane ku bantu benshi, ugwanaje byamwagiye kinini cyane imyaka myinshi. Ndondera niga nsoma gushika Imana yanyugura amaso avuga ati nta mashaka kushikiza ibyagezwe atagendeye mu rukundo nk'umwana wanje Yesu Kristo. Impossible. Kandi amusi nibikiri kuri account yacu ngo tubishitse Yesu yabishikije. Abiduhera ubuntu. Aduhamagara kumwigana no kugorongwa namwe mu Imana kugira ngo tugende turabaho ku munsi mu rukundo. Iyo umuntu agendera mu rukundo ntakorera abandi nabi, ntababeshera, ntabavuga, ntabatuka, ntabasambanya, ntiyiba, ntiwica, ntugenda bavuga insaku n'ibindi bitandukanye, tukana. Kuri Facebook abasanga ko barandikana bari ko ratukana. Ibyo byose ni kutagendera mu rukundo. Mwene data, Imana ishaka nuko dushirwa ko ubugororotsi. Imana ikiravuga ngaha, Yesu akaravuga ngaha, usumbu bw'abanyedini b'abafarisayo n'abakuru b'idini n'abandi batandukanye ari ubugororotsi Imana iduha muri Kristo Yesu. Nibwo busumbu bw'abakuru b'idini n'abafarisayo. Nta bundi bugororotsi bugaragara atari bwa Kristo Yesu. Nibwo bwonyine buri hejuru y'ubwo bugororotsi bw'abafarisayo. Rero Yesu ntiyaje gushitsa amategeko cyangwa dusabe tugube tuyabamwo, ahubwo yarabishikije mu rukundo. Adamagara turongorwa no kwizera na mpwemu yera. Kwizera niko kuturongora muri mpwemu yera n'urukundo. Inyigisho nsa n'uko ari ivunagura urukundo mwene data. Rero ntusubire kuzuraremerwa mu mutima uvuga ngo yongo nteza gushitsa ibyagezwe. Ushatse kwa munsi y'ibyagezwe wayikwegeye umuvumo. Niko biri yigisha Abagalatiya 13 ngo abashaka kwa munsi y'ibyagezwe bose bari munsi y'umuvumo, kuko handitse ugazovumwe ubudashitse ibyagezwe byose yanse mu kino gitabo. Byaba bijya 10 byaba n'ibindi byose 600 n'ibindi birenga. Utabikurikije byose uyu munsi y'umuvumo. Nubwo ubuzima mva bushobora. Abantu bakera barabirenze ku byarabananiye. None wowe bishobozwa niki? N'ubwenge bwawe n'ingufu zawe? No. Yesu muri wewe. Mwana iyo umwana atahuye rero ubutumwa bwiza bwa Kristo, atavuga ubutumwa je ntitwa ubutumwa inkuru. Atavuga inkuru zuguma avuga abantu byo bagira, abantu bameze uku, abantu bagira ibi, ntimugira ibi. Asanga nibwo butumwa karavuga. Kandi ugasanga ko umuntu akaravuga umuntu cyane, umuntu ugasanga ni wenyene umenga aremewe. Pourtant ndamuga kuvuga umuntu n'umwe twebwe. Ndamuga kuvuga Kristo wenyene no tukwiye kuvuga. Hama ibisigaye byose by'ingeso nziza tubivuga tubivanye muri Kristo. Ko Kristo yadamagashije ingeso ziwe nziza n'ubugwaneza. Ko birayitwigisha kugira ngo natwe tugire turabaho mu buzima bw'ubugororotsi n'ubugwaneza. Mwene data mu ncama kinyigisha ivuga ngo Yesu ashikije ibyagezwe mu kugendera mu rukundo, ngo yakunze Imana umutima wose ngwenge bwiwe n'inkomezi ziwe zose, akunda n'abantu gushika aho yemera kubapfira. Hama abarashikije ibyagezwe gutyo, hanyuma agenda mu byagezwe byose ntabirengako, nta nakimegeza arengako. Aduha ubugororotsi kubw'ubuntu, iby'amateka atashobora kuduha Yesu yabiduhera ku buntu, arabishitsa. Uyu munsi Imana iguhamagara kugenda munsi y'amategeko, iguhamagara kurongorwa
namwe mu w'Imana. Ndarangije kuno murongo sindawusoma havuga muri Galate 5:18 ukaburongorwa na mwemu muri munsi ya vyagezwe. Si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. If you are led by the Holy Spirit, you're not under the law. Nturi munsi y'amategeko. No gucuzinga rero uruhande ujamwe wewe mu kurangiza. Uja ku ruhande rw'abantu bashaka kwa munsi y'amategeko. Baguma bashaka kuyashitsa kandi Yesu yarashikije. Niba ushaka kuyashitsa nibimazu birondere ibitambo mu Kinyarwanda. Ugenda urondera umuherezi mukuru. N'abarewe usuri warondere. Baza baragutangira ibimazi. Igihe cyose ucumura urondera ikimazi. Utanga. Umwaka uheze utanga ikimazi cy'umwaka. Usubira muri systeme ya kera. Kuko Yesu yarabirangije. Nukwe kumusubiza ku musaraba. Apfa utanga ibimazi. Nukuri ibyo ubwo n'ubuzima bubisha. Sinzi amajambo nokoresha. Nukuri ndi umuntu mutonya. Yesu niwe atahuza. Novuga ariko mwe mu Imana niwe wakwigisha mwene data. Isengesho ry'uwana uko ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ubu dusoma kino gitabo beshe mugendana mu nzi wanyu mufise mu miduga n'ahandi. Ubutumwa Yesu yaduhaye tuvuga neza. Tuvuga Yesu ari hafi kugaruka mwene data. Ari hafi kugaruka. Ndetse mu butumwa no kuvuga je nzobuvuga naho kumvurizwa n'umuntu umwe. Nteza kuvuga ko numva ari Imana impamagarira gushinga nta butumwa bwiza bw'ubuntu. Kuvuga gushikaho abantu bavyumva kandi azi Imana ikahindura imitima y'abantu. Ndabona uko imyaka yangana mu myaka yahera iheze imyaka 6 iheze 7 tuko turavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu nkuna munsi hariho difference nini. Nizira ko mwaka w'ibihumbi 2020 tufate 2020-25 hazo hari ihinduka dusika tugira ibikorane binini abantu banezere muri passion y'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bamuca bavuga ngo wani bya bintu by'abanyabyaha ngo babwira abantu kwa mu byaha. Oya ahubwo uvuga ati yo man narazimiye narapfuye. Sinzi n'umwe ngo ndorangiza nsenga ibintu nakunda gukora ngakuri ku ma video menshi nakunda gukora ko numva kansenga ndagusengere dufashanye gusenga na wewe mwene data kugira turangize. Data ndagushimiye. Urakoze Mana. Urakoze kuno mwanya mwiza twizira ijambo Mana. Ndasenga umuntu wese yakora kwikira no nyigisho. Yakurikiranye canke aza kuyikurikirana nazo zo kuyikurikirana kuri YouTube Mana. Kugira ngo ubahishurire. Amajambo yavuzwe ni menshi ko niwe wigisha ni utahuza. Niwe mwami wigisha. Tazi ko yifuza ko ubutumwa bwiza buvugwa nk'ikimenyetso cyacu kugaruka mwami. Nitwifuza ko abantu bokumviriza inyuguti gusa zibarusha mu mutwe. Aho twifuza ko bihinduka ubuzima mu mutima yacu mu bwenge bwacu mu byo tubayemo ku munsi ku munsi. Umuntu wese yumvise no nyigisho Mana umugire neza. Umuhishurire ibanga Mana. Ntasuye kuba mu buzima bw'ubwoba bwa culpability na condemnation agende yidegenze. Umuhishurire umutima w'ubuntu bwa Mana wicuro ca mu izina rya Yesu. Amen. Nuko bakundwa murakoze mugubwe neza mwibuke murakunzwe kandi murakunditse. Amen.